Urwaruka rugera kw'ijana na 85 rwigishijwe ibijanye no kwitunganiza imigambi nirwo rwaronkejwe amasertifika n'ikigo Semao Afya Bora biciye mu gisata Semao Hub bafadikanije n'ishirahamwe AJAP kuri no kandi igenekerezo ya 27 Nzero umwaka wa 2022. Eroje Nineza aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Semao Afya Bora aramenyesha ico izo sertifika zigiye gufasha urwo rwaruka. Abaronse amasertifika bose hamwe bangana 185 harimo abaronkejwe inyigisho zo kwitunganiriza imigambi abo n'umuce wa mbere, umuce wa kabiri waronse inyigisho z'ubutabazi bwa mbere ico bita les premiers secours, harundi muce waronse ico bita gestion de rationnelle des coopératives. Urugwaruka tubahereza ubumenyi kugira ngo bo bashobore kuba capable babe responsable yabo nyene kugira ngo bashobore kwitunganiriza imigambi bo nyene. Ico dukora kandi nuko twebwe dushobora kubafasha kugira ngo bagira ama cooperative baje mu ma cooperative nkuba karorero mu mwanya uza kuza ari cooperative yamaze kubaho baraza kutusigurira uko babigenjeje naho bageze. Bamwe mu rwaruka baronkejwe izo certifica bavuga ko izo nyigisho zigiye kubafasha ibitari bike mu bijanye no kwiteza imbere. Nkuru nziza na Ndwimana Francine. Izi nyigisho narose zizomfasha ibintu bitari bike byinshi cyane kwitunganiriza imigambi kuyikora no kwiteza imbere. Ico nico nyamukuru ni naco canzanye muri izi nyigisho kuko nkuko mubizi muri iki gihe hari novuga nti ukubura kw'akazi kugwaruka urwaruka rurahimirizwa n'abatandukanye abadukurira abatwitangiye imbere kwitunganiriza imigambi. Ivyo navyo kenshi ntituba twaravyize ku ishuri nico gituma duca duhiga ahandi nayo yandi mashirahamwe akadufasha akabitunganya kugira ngo tumenye uko kwitunganiriza imigambi n'ukuntu twoyikora n'ukuntu twokwiteza imbere tukiha akazi tugaha akazi n'abandi. Muri kazoza ndabona ko izi nyigisho zizomfasha kuko ubundi kuva nkiva ku ishure sinabona ko ubwanje notangura kwiyumvira ko hari icyo nokora, ariko ubu ndatanguye kubona ko ndi jewe jenyene mu gihe mfise iciyumviro nshobora gukora umugambi kandi ugatera imbere. No kuvuga ko nashoboye gutsinda ubwoba nahora mbona mfise kuvuga ko ntokora ikintu ngo gishobore gutera imbere. Urwo rwaruka rugatera kamo urundi rwaruka kwitura amashirahamwe afasha mu kwitunganiza imigambi kuko ngo iyo uronse inyigisho bituma utsinda ubwoba ugategura umugambi wawe neza.